turabahe kaze nshuti namwe bagenzi ba Gisha TV. Uyu munsi dufise umushitsi adasanzwe kubera impamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko ari mukuru wanje. Benshi bamuzi nka BOBO canke Boss canke Bosco Saga Plage. Bosco namwigiye ko byinshi mu bijanye n'akazi, mbere no mu bijanye n'ubuzima no mu bijanye na vision. Rero ndazi ko afise byinshi ashobora kutuganiriza bishobora kudufasha canke bigafasha n'abakurikirana televiziyo yacu. Naho mutaza kubona amasanamu yacu ni kubera ko ahari naho ndi ari kure na kure, ariko ndizera ko ikindi gihe tuzoshobora kugirirwa ubuntu bwo gushobora kubona amasanamu. Rero reka nakire umutumire wacu. Bosco, ndaguhaye kaze. Shimwe gose Diamond, ndabaramukije nanje mu mahoro y'Imana. Urakoze cyane Bosco. Bosco, ikibazo ca mbere, umuntu avuze ati Bosco ni umuntu ki? Ico kibazo ucishura gute? Novuga ko Bosco ari umuntu asanzwe, ari umurundi mu bandi barundi abaye ngaha mu gihugu c'amavukiro arico Burundi, hanyuma akaba yagerageje kwisumamo mu bintu bitari bike akorera ngaha mu Burundi nyene. Urakoze cyane. Abantu benshi baza kumviriza ikiganiro cyacu nibumva ingene wishyuye ico kibazo, ndazi ko benshi bazavuga ati uwo ni Bosco vy'ukuri, kubera ko mu bintu byinshi byagiye bikuranga no guca bugufiya. Narakubonye ingene uganira n'abakozi, abakozi bo mu nzu bimuhiri wawe, abakozi ku kazi, abo wagiye ukoresha, ingene wagiye waganiriza n'ingene wagiye bafata, ingene waganiriza abakuru n'abato, abakire n'abasanzwe, bose babafata cyo kimwe. Ico ndakizi kandi ndazi ko n'abantu benshi bashobora kugishingira inahe. Ariko mu bintu byinshi jewe nabonye byakuranze kandi n'abandi bazi, icambere gikomeye, Uburundi bwinjiye mu bibazo, Uburundi bugiye muri guerre civile, igihe ibintu byose bitakora neza, na cyane cyane mu bijanye n'ivyo bita imyidagaduro, boîte de nuit, ububare, uretse ubare bwo makartier bwo bwarakora neza ariko mu buryo bwagutse kubera ibibazo twari turimo mu gihugu, ibintu byinshi byari byarahagaze. Ico nzi ni wewe watanguje boîte de nuit haciye igihe kininiya ata boîte ihari mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo rero ndiko ndabivuga mu buryo bwo gukora, ndiko ndabivuga mu buryo bw'akazi. Abantu benshi byarabatangaje ico gihe wubatse iyo bita Galerie Simba, umaze kuhubaka uca uhindura ico kibanza nyene kiba ikibanza c'amamangazini, kandi wongera ukigira boîte de nuit na restaurant nziza, ku buryo abantu bava mu mpande zose z'igihugu cy'u Burundi, mbere n'abandi bakava mu Kigali, mu Rwanda, mu bice bitandukanye, uretse hari n'abaza bavuye Tanzania no muri za Kenya. None Bosco, ico gikorwa nivyo nkuko wavuze ati wagiye ukora buke buke, urumva yuko ico gikorwa kitari gikorwa coroshe. Vyagenze gute? Watanguye kugira gute ico ciyumviro cyo kuvuga ati reka nshobore gukora iki kintu naho bitari mu bihe vyoroshe? Urazi mu buzima umuntu arafata decision mu gihe bagije mu gihe ibintu byose biriko bigenda nabi, harakenewe andi word d'espoir, harakeneye yuko abantu babona yuko byose bitari mu nzira mbi, ahubwo ari wo mwanya wo gukora. Nico gituma naronse ico ciyumviro cyo kugira Galerie Simba, cyari ikibanza c'amamangazini, canugurura akabare gato, nzi yuko ari akantu nzohora nakira
abagenzi tugatera inkuru hanyuma bica birakomera bica bigenda vyikora byonyene buhoro buhoro uko nakora niko nabona ibikenewe niko naca ndabishira mu ngiro hanyuma n'abantu baranyitaba Imana irakinga nta kintu na kimwe cyashoboye kuba kibi muri ico kibanza abantu baraza mu mico yose ko bari bakeneye gusubirana ico cari kibanza abantu bashobora kunweramo bose ubwoko bwose n'intara zose batinubana bica biramfasha ca ndabigira umwuga niho rero naciye ntangura gukora ivya boîte de nuit. Ndavyumva gose none hoba harabayeho imbogamizi canke nkuko waruvuze ati Imana yacibijamwo bica bigenda neza canke vyoba vyarakoroheye kugira ngo bishikeko? Akazi nako ntigashobora koroha ahubwo nahagizwe n'inshuti n'abagenzi n'abantu banyizeye nari muto mugabo barizeye ivyiyumviro barampa amadeni amabanki ndashobora gukora ahubwo shimira umutama nyene flamboyant ariwe yafashije ico gihe yari afise banki yitwa Sojefi umutama mandevu niwe yabanje mu bantu bose kunyizera no kumpa amahera yo gushobora gushira mu ngiro ivyo vyiyumviro n'ibintu nashoboye gukora. Ni vyiza cyane mutama nibaza nimba ariho yavyumvise canke arashobora kuzovyumva canke abandi barashobora kuzobimubwira kandi mu Kirundi baratwigisha ko gushima ari vyiza. Ico gihe umaze gukora Galerie Simba ni kihe kintu cagutangaje kuko ndibuka ingene hari abantu baza bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu cyose mbere no mu Rwanda mbere no muri Tanzania n'abakenya bahora baza vyaragutangaje canke wabifashe gute? Urazi iyo wuguruye ikibanza cyo kuryohererwamwo ukagishiramwo umutima ukagishiramwo inguvu ukagishiramwo vyose ukiyugurura abantu baraza abantu bamwe baza bariko baza nk'urusaku baje kuraba mugabo bahashitse bagasanga ibintu byose bigenda neza ukabaha ivyo bakeneye mu mwanya ukabafungurira neza bakaronka ivyo bakeneye byose mu mwanya ukwiriye barahurumbira n'ikindi kintu nuko zitari bwabe nyinshi wadone n'izari bwabe nyinshi abantu barashoboye kubahurumbira no kuhatemberera. Urakoze cyane. Ico gihe umaze gutanguza boîte de nuit kuri Galerie Simba mu nyuma haciye hakurikira izindi izari zikomeye ari Archipel na Consila. Ico gihe wowe babifashe gute? Abandi hageze ko bugurura urumva barakoresheje uburyo burengeje ubwo nakoresheje ko jina nakoresheje buke nuko nyene urazi abantu bahurumbira bishasha baragiye baja gutembera muri ivyo bindi bibanza hanyuma nanje canugurira ikindi kibanza kuri Casanova ariho bita kuri Detente ndakorera boîte nziza rwose kurusha n'ivyo nariko ndakora ndagira equipement yayo ndayitondera hanyuma abantu nabo nyene baraza aho muri boîte mugana naho nyene ntivyatinze haciye haba ibindi bibanza naho nyene bisubiye kandi kuza ariyo bahita gute nyene ibibanza bindi vyaciye biza ubugani baza ko cugaye hari kuri sindahibuka neza
Mm. Eh, Okay, none we wabifata gute kuko hariho abantu muri kamere kabo iyo babonye abandi bantu bakoze nk'icyo bariko barakora bibatera ishari, ariko hakabaho n'abandi iyo babonye abandi bakoze nk'ibyo bariko barakora bitabatera ishari ahubwo bibatera gukora. Wowe muri ico gihe wabifashe gute? Wabihaye ikihe kibanza? urazi mu buzima byose ni challenge, ni ibintu byo kugerageza, ibintu byo kurwana, nta bintu byo gushiramo ishari cyangwa iki, kubera niko bimeze. Iyo utanguye ikintu ukagikora ukagishiramo uburyo n'abandi barabibona bakaraba ingene uriko urakora, bagaca bashiramo uburyo bwinshi rwose kurusha, ahubwo wowe ico ukora uca urondera ubwo bundi buryo bukwiriye cyangwa ugahindura akazi. Mugabo ico gihe sinahinduye akazi, nari mfise ivyiyumviro bijanye na tourisme n'ibintu vyo kuryohera abantu, kugira abantu bahindure ivyiyumviro, abantu bashobore kuruhuka n'igihugu gishobore guhumeka. Hanyuma ndagerageza, niho naciye mva muri ivyo vya boîte nja kuri Saga Plage kugira ibintu vya sport n'ikibanza abantu baryohererwamwo, bagashobora koga mu Tanganyika, bagashobora gukina ama beach volley, bagashobora kugira ibintu vyinshi rwose bibaruhurira. Kandi nibaza yuko uri kuraraba nk'ico gihe tugitangura, nari presque jenyene, mugabo ubuye ugiye kuraba kuri iryo barabara ryo mu Gatumba aho twatanguriye, ubuye hari amabici arenga 100, nuko abantu bari babonye ko biri porteur, barabona yuko birimo akarusho, barabona yuko ari umwuga mwiza. Ego, nuko uhejeje Casanova waciye utanguza Saga Plage. Ico rero cari ikindi kibazo gikomeye nk'uko bivuze, ni ingene abantu benshi bagiye babibona kandi bagiye babiganira ko, kubera ko wamengo ico gihe umengo wari nk'inzira warugurura abandi bagakurikira. Urumva igihugu kiri mu magume, igihugu kiri mu bibazo, utanguye boîte ata boîte yari igihari muri ico gihe. Mu nyuma boîte ziciye ziza zibaye nyinshi kandi nziza. Mu nyuma ubutanguye Saga Plage, nk'uko bivuze utangura Saga Plage, kuri Plage wari wenyene. Ariko imbere ko tuja ku bandi, reka tubanze duhagarare ngaho kugira ngo utangure Saga Plage, kuko Saga Plage ari vision nini ya cyane, cyari ikintu kinini ya hari ahantu hanini, ahantu haza abantu benshi. Ndibuka yuko hari iminsi ya weekend, samedi dimanche, byashika kaza abantu 10,000 canke birenga. Kugira ngo utangure ico gikorwa, vyagenze gute, vyakujemwo gute, vyagufasha iki kugira ngo utangure ico gikorwa kandi ushobore kugishira mu ngiro? Ico gikorwa kugira gitangure, hariho uwitwa Bokasa, nibaza ko mwese mumwibuka, ariwe n'ibigigwe. Hanyuma araza aranyereka, turagenda turapanga ahantu bita kuri Black and White ya kera, abariho dutangura gukorera. Dutanguye kubikora byari bigoye, nta matara yariho, nta kintu na kimwe cyari kiriho, cyari igihe kigoye rwose. Mugabo ndabona yuko abantu babihurumbira, abantu babikunda, kandi abantu barabishaka. Hanyuma aho hantu nakorera baranyirukana, niho naciye ngura rirya tongo rya Saga, tagatangura iciyumviro. Naho nyine narafashijwe n'umuntu yakora muri banki, yakunda kumviza ivyiyumviro n'ivyo navuga. Ibyo bintu bisaba amahera menshi yo kubikoresha, ndasaba ideni muri BND. Ico gihe hatwara uwitwa Gaspard Sindayigaya, aramfasha, aramfata mu mugongo. Hanyuma ndashobora gukora ivyo bintu, ndashobora
n'amamashini akwiriye kugira ushobore gusatisfeza iyo clientele. Niho natangura rero gukorera kuri Saga. Mfashe kuri uwo mwanya wo gushimira Gaspard Sindayiga yamfashije. Icyo gihe warashoboye gutumira abaririmbyi batandukanye, warashoboye gushira hamwe abaririmbyi baririmba indirimbo z'akaranga n'umuco, mbere n'abaririmba indirimbo no kwita z'abanyaburayi, ariko kandi utibagiye n'abaririmba indirimbo z'Imana. Ni kuki ibyo bintu wumva yuko navyo ari ibintu biringira akamaro? Urazi Imana niyo nkuru, Imana ni byose. Tugezwa kuyisenga, tukayibandanya kuyisenga rwose, ko ni nayo yugurura inzira. Uwo mwuga sinari ndawuzi ko nowubandanye, mugabo yarampaye ingoga, nkabona ingene abantu baryoherwa. Hanyuma muri abo bantu nyene benshi baragira ivyo basaba, barambwira bati kwe kutatuzanira uyu, kwe kutatugirira ibi. Cyandakorana na Eglise Vivante niyo yatanguye kuza ubwa mbere, ndibaza baravuga bati nitwokwama dusengera mu masengero, ahubwo twoja kurondera abakristo aho bari hose. Baca baratangura kuza kugira amakonseri kuri Saga. Navyo nyene biba ibintu vyiza, n'abandi babibonera ko akarorero, baraza. Sinabo gusa, n'abantu bagira amaclip. Icyo cyari kibanza cyitwa ko cyari kibanza cyiza, bose niyo baza kugirira amaclip bashobora kwerekana hanze. Abantu bagaca baronka image positive y'ivyo twariko turakora, bakavuga ati bwa bundi kijya gihugu nigendegwa, abantu bashobora kugitembereramo. Birafasha. Niko nagiye nkora afise ivyo vyiyumviro vyo gushobora guteza imbere tourisme. Tukiri ngaho kuri Saga Plage, hariho ibintu wanyigishije, urashobora kuba uvyibuka cyangwa utavyibuka. Umunsi umwe twari tuvuye imuhiri wawe turamanuka, warugiye kuhitana ibintu mu isoko nkuru ya Bujumbura. Ingene vyagenze, wari ufise akantu k'agakamyonete k'akakiya canke Daihatsu, ibintu hamwe n'ivyo, ariko ukagira n'iyindi modokari nziza mugabo yatwara umugore n'abana. Uwo munsi ucumbwira duhuye n'umuntu w'umuvunjayi. Uwo muvunjayi umbwira ingene yakubwiye ngo jewe Bosco, ngo ndi wewe mejeje kubaka galeri Simba na Cangura Laguna. Kuko ico gihe Laguna niyo modokari yitwaye ko yarigezweho. Ucurandaba uratwenga, urambwira uti raba nk'uriya muntu yambwiye ibi n'ibi. Ti mugabo ico atashobora gutahura ni kimwe, iyo Laguna nshatse noyigura nkagura n'izindi, mugabo ikibazo we adashobora gutahura, jewe akazi kanje kansaba ibintu byinshi, karansaba kuja hariya, karansaba kurangura, karansaba kugira gute. None iyo Laguna ninayigura, ninakenera kuja kugura inkoko, ninakenera kuja kurangura iki canke kiriya, nzogishira muri iyo Laguna. Donc ucunyumvisha ingene abantu hari igihe bashira imbere ivyo batategezwa gushira imbere. Sinzi yuko iyo conversation uyibuka, mugabo kuri jewe ico wanyigishije importance y'akazi, yuko hari igihe cyo gukora, hari n'igihe cyo kwiryohera. So kuki ibintu wabibona gutyo, canke kuki wari ufise umutima umeze gutyo? Urabona vyose navuga ko ari ubuhinga canke iki, namye nshira imbere ivyo nariko ndakora. Hanyuma ivy'imiduga sikirenga kuri jewe, imiduga myinshi narayitunze, mugabo ikintu cari nyamukuru kuri jewe harya kwari gushobora gusatisfeza abantu baza, kandi nkashobora kubikora numva mfise uburyo bunyorohera kandi bushobora gukora ivyo bintu narondera. Imiduga n'ivyo ni myiza, ntaho yanka, mugabo wifo kuraba ko ugura
umuduga ujanye n'akazi kawe ukora ahandi ho kandi ivyo nabihanuwe n'umwarabu yitwa Naso yaritavye Imana twarakorana ajya kuri galeri Simba rero yambwiye ati uri kijuju ugura voiture kandi ufise akabare urangura inzoga none ni watwara izo nzoga n'ivyo bintu vya mu muduga wawe ntuzumva uzobura kurawica ugakorera ukinjiza hamwe ukonona ahandi niho naciye ndumva nico ciyumviro ndabibandanyiriza ko burya abantu bakuze nukuza umuntu arabumviriza kubera impanuro batanga iba ivuye kuvyo baciye ko bose ntivyahagarariye ngaho iyindi conversation twigeze kugira tumaze kubaka kuri Casanova hari umuntu ntaza kupresiza neza mugabo ndazi ko uca wibuka yagendera muri Prado ariko iyo Prado ntiyari gwiwe yari Prado y'igihugu umunsi umwe arakubwira ngo je Bosco ngo je ndi wewe ngo nozanywa champagne gusa ngo kandi mwacangura Prado kubera ingene yabona Casanova hari ahantu heza cyane igitangaza kandi yarabona yuko kugira ngo uvyubake byafashe uburyo bwinshi ucurambwira ati raba nkuriya muntu ariko anywa champagne ariko agendera mu modokari y'igihugu birashoboka yuko n'irya champagne ariho yayikuye ati mugaye ico datahura nuko jewe Bosco ico nambara ico ndya ico ngenderamwo na maraso yanje ni cuya canje n'akazi kanje so niyo mpamvu naho hari ibintu bimwe nshatse nshobora gukora kandi nshobora kuronka mugabo ntapfa kubikora kubwo kubikora kuki urumva urumva yuko ivyo wagiye umbwira ntavye wagiye uwo muntu ico ukwicisha bugufi no gushobora gushira imbere akazi nivyo bintu bituma umuntu abandanya urumva nanje yo nishinga kuvyonona nitwakorera amahera menshi ngo yotumye ivyo bintu vyose bishoboka mugabo twakoresha amadeni nayo urazigena agoye kwishura arenze gushirako n'amaintere aragoye kwishura donc ugaca usanga realite uri gukora wishura hanyuma ugaca usanga n'ivyo bintu vyose ushatse kubikora nivyo ibibiye bimwe ubikora mugabo ugaca usanga bigushize mu ngorane nyinshi rwose kurusha ugasa neza mugabo ugasanga ivyo wiyemereje imbere y'abagabo ntabwo ushoboye gushikako urumva naho nyene uri kurasambura nivyo kuri wewe ikintu nagiye niga Bosco nuko imvugo yawe yari iyo ngiro abana bawe ba Mike na Kevin bari abana batoya wahora bajana kuri Saga Plage kuja gukura amasahani ku meza abakiriya baheje gufungura nawe ukabikora abantu benshi baranakubwira jewe naravyibonera abandi bantu bitwa yuko mwari mu rwego rumwe mu bijanye by'ubutunzi bakaza kavuga hari abantu ngo Bosco ngo yavrema ngo reka abakozi babikore mugabo ikaba ari we wenyene ugenda ukavyikorera kugira ngo ufashe abakozi ko haba ari abakiriya benshi ari abantu benshi n'abana batoyi ba Mike ico gihe barafise nk'imyaka iri hafi y'10-12 gutyo so mu yandi majambo no kuvuga ngo hari ibintu byinshi wagiye uvuga mugabo atari amajambo gusa ariko wabishira no mu bikorwa ni naco gituma uyu munsi ico kibazo nibaza ko nza kubaza mu nyuma kubona ivyo Mike ariko arakora na Kevin nta nkeka bavyigiye kuri wewe ariko biragoye gutahura mugabo
nibaza ko abantu twakubona abakorana nawe twe twari hafi yawe twarize mu nzira nyinshi zitandukanye so nk'umuntu atarahari wumva ari iki wo mubwira mu bijanye n'ivyo canke n'ikihe cigwa wotanga mu bijanye n'ivyo nibaza yuko iyo ukora akazi uragakunda iyo ugakunda nawe nikagutera isoni twebwe akazi twakora kwari guha abantu ivyo kurya guha abantu ivyo banywa kubaryohera kubavugiriza imiziki kubazanira abantu bavuye hanze kugira baririmbe kugerageza kuorganiza security kugira ntihagire umuntu umwe akomereka aho hantu kari ako kazi muri ako kazi nakora naho nategeza kwigisha abana kugira babibone babimenyere n'ejo bundi bagiye n'ahandi hantu bazobikore ko ari umwuga mwiza je nafata yuko ndiko ndabaha umwuga ko niwo wari umwuga wanje n'ubukira umwuga wanje nabafata yuko ndiko ndabigisha umwuga ariko ntivyahagarariye ngaho kuko ibikorwa vyawe ntawo bivuga mu munsi umwe ngo abirangize kuko n'amateka maremare ndabizi yuko muri ico gihe hari abantu batari bake bakugendeye bahoze batwara ibihugu Burundi ivyegera vyabo bose baza kubera babona ibikorwa uri kurakora kandi bose bakubwira ati felicitation kuko babona ibikorwa uri kurakora kuko ntiwahagarariye gusa kuri Saga Plage waragize Saga Nyanza Rake n'ubu unyi haracariho haro n'ahandi wari warigeze gukora nuko ntayuka inzina ugirishwe kuri Saga Resha ivyo vyose kugira ngo ugarukana ubuzima ko wakunda kwivuga ati foko Burundi ko twari mu bihe bigoye bihe vy'amagoma ati foko abantu babaho foko abaho ubuzima abantu babona yuko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa ariko ntivyagaze ngaho kuko ndazi yuko waritayeho cyane ibintu vya tourisme nimba ntihenze ndazi ngene ho rugenda za kuri za source dinire edere ndazi kumengo hari ahantu henshi cyane gose ufise ibibanza n'ubu nyene ufitiye umugambi kumbure muri kazoza kugira ngo ahantu hari amashuha hari ahantu henshi kuki tourisme n'igihugu umengo biri mu maraso yawe ndibuka igihe duherukana narakubwiye ni Bosco ntiwarakoze cyane gerageza ufata akanya ko kuruhuka ndarakubwira nti nuze muri Amerika tuje Miami jenzo riha vacances uruhuke ucurandaba uratwenga ngo nongo ahubwo nuze tuje Nyanzaraki urumva muri Afrika abakire abantu bakoze abantu bashoboye ikintu cyambere abantu biyumvira ni vacances mu Burayi muri Aziya muri Amerika kuki wewe wumva umengo vacances nta kamaro kuko umuntu arinda kujya hiyo ni Nyanzarake ni Gitega ni Ngozi umuntu ashobora kubagira vacances kandi bikaryoha igihugu cyacu ni cyiza gose gifise potentiel ikomeye gose muri tourisme nuko nyene ico nabonye kigoye abantu bamwe bakora muri tourisme barakora mugabo ugatusanga bigeza ahantu bihagarara kubera ingorane zitabavuye ko ingorane z'igihugu n'ibindi mugabo bavuga yuko tourisme ari socle de développement durable ni ibintu bituma biha akazi abantu benshi gose mu mihingo itandukanye bikagaburira abantu benshi hari ibihugu atakindi kibatunze atari tourisme kandi bitinjiza amahera menshi gose nivyo iwacu biracari hafi ntibirashika kure kandi niyo umuntu agomba kubikora ukabikora wenyene ushobora kubishikana kure kubera biraremera mu kiringo utaronse abantu bakwiriye babikurumbira ugaca usanga urahomvye nivyo byashikiye nanje maze kugira ayo mahoteli n'ayo maresitora yarashoboye guhagarara kubera nariha amahera menshi gose muri banki
ndiko ndaraba abantu baza nkaca nsanga ni bake gose ufatiye ku byo nategerezwa kuriya. Urumva n'akazi k'umutima, ntawe uzomenya igihugu, ntawe uzokunda igihugu ciwe, igihugu cawe utakimukundishije, utamweretse wewe wenyene ivyiza vy'ico gihugu. Bose ushitse barakubwira ati wacu ni heza, hameze uku, hari ibi, bakabirisha ko n'amahera menshi. Ugeze n'Imana ugasanga ni igihugu kirimo n'ibikoko vyinshi, nko muri Kenya nivyo bibatunze ahanini. Nivyo birumvikana. Navuze ngo amateka yawe ntawe yavuga mu munsi umwe yaheze n'indwi canke ukwezi. Ntitwavuze amashure, école primaire, école secondaire, abo mwiganye bose baravuga ko mw'ishuri wari umuhanga, kandi no mu buzima wagiye ugaragaza ubuhanga. Ariko hari ikindi kintu muri CV yawe, hari ikindi kintu bita architecture. Bosco, ndabizi yuko nibaza yuko utigeze wiga architecture mu buryo bwo kwicara mu ishuri ngo yige, ariko abarundi benshi barazi yuko iyo hageze kubaka no gucapa uri umuhanga, no kucapa vyinshi waravyicapira, ukanarongora abakozi kugira ngo bubake. Ubwo buhinga bwavuye hehe? Ubwo bumenyi wabukuye hehe? Kandi ivyo bijana n'ikintu bita environnement, kuko ikintu nibuka nzi neza nuko utemera na gato guca igiti. Hakuca igiti waracubaka, waravuga ati n'inzu turayubaka, igiti gishake kigume hagati mu nzu. Kuki? Canke ubwo buhinga wabukuye? Iyo ukunda tourisme, ukunda n'ibidukikije vyose ukabikorerako, ukaraba ingene ico kintu ushira ugira wubake kitaza gusambura ivyo bintu vyose biba bihari, ahubwo kiza kongerereza ubwiza. Burya ubwiza si inzu gusa, ubwiza ni environnement y'aho hantu baba batoye ushaka gukorera kw'ico kintu, hanyuma ukahagerageza ukaharyohora kugira hamere neza utarinze kuhonona. Ivyo rero nivyo nagerageje gushira imbere. Hanyuma ivyo gucapa n'ibindi yari passion, yari kubikunda no gushaka kutagira ibintu bisusa n'ivy'ahandi, kubera biroroshe kugenda ukavoyaja cyangwa ukaraba muri internet cyangwa Google, ugashobora gutora utuntu twiza turi ahandi hantu, mugabo ukibagira ko izo ngenzi zizoca zivuga ziti ahantu hanyibutsa binabibonye. Ni vyiza rero gukoresha ubwenge, kubera ico uzoba wubatse kizoba ari ico conyene, abantu baje bakakibona ngaho, bakifotoza ngaho, hama ntibasubire kubibona ahandi hantu, ahubwo bagahurumbira kuza kubirondera aho iwawe. Ikindi kibazo, ikintu kimwe nakwigiye ko cyari iki, waranakimbwiye kenshi, waragura imodokari nziza ukagira n'imodokari isanzwe y'akazi, ariko imodokari nziza waciha umudamu, wowe ukagendera mu modokari isanzwe y'akazi. Aho mu banyafrika kenshi, washaka no mu Burundi, twari dufise umuco canke dufise umuco wo kumva yuko umugabo ari watezwa kugendera mu modokari nziza. Iryo yerekwa warikuye? Nibaza ko ariko nakunda umugore wanje gose. Wow. Kandi birumvikana, umugore n'abana nibo bakwiye kukoroherwa rwose, n'umugabo burya ntinomukura
ndayikuramo ko igihe nashaka kuyitembereza narayitembereza mugabo je ikintu cari mu mutwe rwose cari akazi korohereza akazi kubera usanga aho uciye uhitana igitoki aho uciye uhitana inkoko aho uciye uhitana ivyuma vyo kubaka uhitana isima uhitana iki ugaca usanga ivyo bintu ntushobora kubikorera muri iyo miduga myiza ahubwo utegerezwa kubikorera muri kamionete. Nivyo mbo urabizi yuko mu mateka y'igikorwa wagiye ukora muri ayo mateka y'ibikorwa wagiye ukora abarundi benshi bo mu miryango myinshi abarundi benshi muri rusangi baragukunda baragushigikira ariko hari umuntu yavuze ngo iyo umuntu ariko arakora ni ngombwa habamo na challenge wanabivuze hariho amajambo y'amafuti yagiye avugwa ndabita amafuti ko ndabizi ko era amafuti insaku ibintu bitagira umutwe n'amaguru sinzi yuko wifuza yuko ugira icyo bivuze ko canke tuvyihorere tubandanye. Je nibaza yuko iyo ushaka gukora ntiwumva isaku iyo ushaka gukora urazirengera hanyuma ukiha objectif ukaza kubikorera ugomba gukorera ku majambo y'abantu canke ibindi bintu ntawe ushika kurashobora no kuronka icyiyumviro ciza ugomba kubikorera ko bakakikubuza bakakubwira yuko kitazoshika bakakwereka bakaguca n'intege mugabo ikintu gikomeye ni ukwifixa icyo ushaka mukaraba kuzoshobora kugishikako ukagendana n'ababona uko wewe ubibona nayo handi ho uhaye amatwi abantu uba wishe ico nico turiko turaja ku musozo ni giki woba uregreta muri iyo myaka yose y'akazi gushika uyu munsi ni giki ushima canke uryoherwa iyo wibutse iyo myaka yose? sinovuga ko kuregreta nararegrese kubera ibintu vyarasubiye inyuma mugabo novuga yuko ivyo nashoboye narabikoze nabikoranye umutima ndabishiramwo ingoga zose ko nabibona kugira bishobore kukurama n'ivyo ivy'iwanje ntivyashoboye kubandanya nk'uko navyifuza mugabo abandi bafise uburyo barashoboye kubikorera ko bakorera kuri ubwo bumenyi bakorera kuri ivyo bintu bica bituma igihugu cose gisa neza ibibanza abantu batahurumbira barabihurumbira ruguru barahateza imbere nibaza yuko arico kintu nashoboye gukura. Okay. Twabivuze yuko wagiye wigisha abana gukora uyu munsi wibutse yuko ndibuka yuko abahungu bawe Mike na Kevin i Burundi mbere no mu karere bari mu bahinga canke bari mu bambere muri golf mu Burundi ho mengo barabambere mu karere naho mengo bari mu bambere uretse ivyo uyu munsi barize za kaminuza muri Amerika nkuko bavuga mu Kirundi bararangiza amashure umwe akaba ari umu informaticien akomeye uwundi nawe akaba ari umuhanga mu kintu cyose akoze ko nka se wiwe Mike uyu Instagram ubu ni gwiwe numutetsi rurangiranwa n'umorganisateur adasanzwe iyo ivyo onye ubibonye ni giki wumva mu mutima anyway ni giki wobivuga ko? ndashimira imana kubona barashoboye gutora inzira zabo ibyo byo kubwina golf nari nabarungitse kugira ndabereke yuko bashoboye nabo
bagire challenge bakinana n'abantu bahambaye babizi bose mugabo baravyiga buhoro gushika naho bashika ku rwego rw'abashampion. Byarabigishije barabonye yuko ubuzima ari ugushaka, ubuzima ari umutima burya yari muri iyo ntumbero. Hanyuma ikindi naco wenda ndakumva ikindi naco nararyohewe ndavuga nti narabayeho narakoze nkora umwuga nashaka, hanyuma ubuzima Imana yampaye ico gihe arabushima gose n'ubu nacabushima. Amen. Ya nivyo twavuze Mike, turavuga Kevin, reka tuvuge na Princess ariwe Saga kugira ngo ntibaze yuko twamibagiwe kuko nawe n'amashuri arayarembeje ko nawe amashuri arayarembeje, urumva rero nawe ntawe reka gushima. Bosco turiko turarangiza umukobwa wenyene dufise exactement turiko turarangiza. Twavuze ibintu byinshi, twavuze ibijyanye n'akazi, twavuze gatoyi ibijyanye n'ubuzima. None umugambi wo muri kazoza ni uwuhe mu bijyanye n'ibyo bya tourisme ariko uravuga, canke mu bikorwa wagiye ukora, canke bariho iyindi migambi wowe ufise? kuko ico nzi ni kimwe, ico witumye uragikora. Mu migambi ya tourisme nifuza yuko diaspora n'abarundi barino boza tukaja hamwe tukubaka ikintu ciza tugakorera hamwe, kubera n'ivyakora umuntu umwe bisaba uburyo bwinshi, bizoca bikora batunze rwose gusa abandi ntibazoshobora kubishikako. Rero hariya ndafise umugambi wo kugira marina n'ahantu amato ashikira, n'ahantu hari inkino nyinshi zo ku maplage, n'ahantu haba hari amazu meza abantu bashobora gushikiramo, n'aya mazu ataba ari gwawe mugabo mugasanga mubatse ibintu bigomba gusa mu kibanza kimwe, mugaca musangira amasharge. Nivyo bintu nashaka gutangura gukora muri iyi minsi. Nihagera nzobikwereka, nzogutumira amavideo ndabikwereke, ndagutumira amaplan ushobore kwereka n'abandi kugira abazoba bashaka kubijamwo bazotwegere tuvugane turabe ingene twobikorana. Urakoze cyane. Mu kurangiza rero urumva twavuze iby'akazi, turavuga n'iby'ubuzima. Icyo nzi ni uko tuzorondera ikindi gihe tukabandanya iki kiganiro, na cyane cyane ko wumva hari n'indi migambi ikomeye mininiya uri kurategura. Mu kurangiza nagomba ndangirize ku gikomeye gusumba ibindi byose uretse ko byose bikomeye. Uyu munsi madame ni umuvugabutumwa muri Amerika, kandi ibyo tubishize no ku ruhande, yamye ari umuririmbyi, yamye akorera Imana, kandi nawe ndazi ko mu ibanga no mu buryo bugaragara hari ibintu byinshi wagiye ukorera Imana. Mu kurangiza, Imana ifise ikihe kibanza mu buzima bwa Bosco Simbakwira canke mu muryango wawe? Nibaza ko ucuraba kuri profili yanje handitswe Imana ni vyose. Imana ni vyose, si kibanza ca mbere, si kibanza gikomeye, kubera hatari Imana ntawo ishikana. N'ivyiyumviro uronka n'ivyo ukora bitari kumwe n'Imana n'ibirama. Rero kuri jewe Imana ni vyose. Hariho n'akaririmbo karyoshe gose kabivuga umengo mu Rwanda karebot. Imana ni vyose, Imana ni vyose. Nibaza ko ari kuri kuravuga. Nuko
No. So big brother, ndagushimiye cyane gose kubw'iki kiganiro duhaye. Ubwo ndizera yuko mu minsi ya vuba tuzosubira tukurondere kugira ngo tubandanye iki kiganiro. Nane ndagushimiye rwose kuba wafashe umwanya wo kuma ngo tuvugane. Nibaza yuko bizotugirira akamaro kandi bikatugirira akamaro n'abazovyumva. Ego ikindi naco dushimira Imana, nibaza yuko wohereza ku gisabisho kubera ari uri pasteur. Imana ikatuja imbere. Urakoze cyane, reka ngire igisabisho. Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye uwo kuganira n'umuvandimwe mu maraso kandi no muri mpemu. Ndagushimiye kukugene wamuzigamye ukazigama umuryango wiwe. Ndagushimiye n'ingene wazigamye igihugu cacu. Ndagushimiye ku vyiza, ku bibi, ku vyoroshe, ibigoye twese twagiye ducamo muri ubugingo, kuko tuzi yuko vyose wabibona kandi uwera w'Isirayeli wari kumwe natwe. Ndagushimiye rero kubwa Bosco, ndagushimiye kubw'umutambukanyi wiwe n'abana, ndagushimiye kubw'imigambi yiwe yose n'ibikogwa, kandi ndagushimiye kubw'igihugu cacu abarundi mbere n'ibiyaga bigari muri rusangi. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugusaba ngo amahoro yawe abe i Burundi, abe no mu karere kacu kose, kandi yongera abe i Yerusalemu, kuko ari kwijambo ryawe ribitubwira. Urakoze mwami Yesu kuko waduhaye kugira ikiganiro ciza. Turavuze ngo ishimwe n'icubahiro byawe ubu nibihe bitazoshira, kandi nsabira umuvukanyi ngo umuhe kugira urugendo rwiza ahagira afata urugendo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizera, amen. Bobo, Bosco boss, Imana igumugisha. Urakoze cyane. Urakoze cyane kumuha umwanya ushobora kuvuga. Urakoze nawe. Nshuti n'abagenzi ba televiziyo Gisha TV, turabashimiye mwebwe mumvirije ikiganiro, abazocumviriza. Imana ibaho umugisha kandi umugisha igihugu cacu n'akarere kacu muri rusangi.